birababaje bro birababaje pole sana sisi ariko nibaze yuko bizogenda neza ayinsubije nobanza nkagenda nkayironga kuko barayicafuje reka ndabaramutse bakunzi ba GITEGA-Ent TV nkuko mama mudahengeshanya kurikirana ibiganiro vyacu Elvis nibitanga DJ Wizindagarutse mu kiganiro kidasanzwe aho ndi kumwe n'umuyobozi wa Sanistars TV nkuko musanzwe mumubona kuri ekra reka tumuhe kaze tungere tumuhe na karibu kuri GITEGA-Ent TV ndakura mu kije msaza asante sana hama mutanga kaze na karibu gusa kaze na karibu ninzimano cyaragize ubwoba nagomba ce nigira oya nivyo kubona uko urumva tukuzimana tuguhaye karibu urakoze service kaze turayakiriye karibu nayo murabe ntiba rimwe yo mu Kayanza kuko ijya nayo Ibara yifuse narinda yase kubera nyene tubayifuse tukababonye baca badufata kamwe amakuru yawe bro je ndashima Imana itanga byose kameme ngana ko ndi muzima je suis en forme meze neza cyane kabisa n'imirimo yarose imvura kameme nabwo igitega tutarabona kavura gakwiriye mugabo je meze nk'imirimo yarose imvura kabisa ariko zananye imigisha bro zananye imigisha kweri ndabona mama yoyo karakoroka amakuru y'imisi rero msaza je ndashima Imana nkuko bisanzwe nabikubwiye karibu kandi dushaka tuganire ku kibazo kimwe canke bibiri kubijanye urabona zino mbuga ngurukana bumenyi zacu canke bino binyamakuru wewe maze imisi mbona ibintu bitameze neza reka mvuge gutyo oye ku kinyamakuru ci wawe bro habaye iki bo kubisanzwe uvuze vyo ku kinyamakuru canje ntibimeze neza muri no mwanya mugabo kandi nagaparti gatoyi kuko kinyamakuru kiba cagutse urabizi ni imwe mu ma platform yacu twakoresha itameze neza ariko ibindi byose biri top ibindi byose bimeze neza kabisa ni page ya Facebook abagizi ba nabi bivye page wanashaka rigeze ku rwego rushimishije kuko twe dufise aba followers benshi cyane bashaka ku 200 umva ko stade ya GITEGA-Ent twarayuzuza abantu badukurikira hajya mbe abantu 200 barajayo 200 chasi nibaza okay 220 chamura rero yo habaye match ya Frambo na Musongati kabisa match bayitavye derby ijya stade kaca yuzura abantu badukurikirana kuri Facebook ubatakaje n'ikibazo hama rero abagizi ba nabi murabizi aba hacker canka abasibiterambere baradukoreye ko rero baratwiba page ico sico cyari kibabaje kuko amaboko twari tukiyafise yayubatse twokubatse n'iyindi wanashaka twatanguye kuyubaka atanu bumenyi buhagije turagira mugabo twari dufise ubumenyi basi nubwo butarahaza cyane gushika ku rugero twari twifuza ko tuba twashitseko mugabo si nkigihe twayitangura ubu vyari biri sawa cyane kibabaje rero nuko abadutwaye page abatwaye iriya page ntibayihinduriye izina ico nico kibabaje no kuvuga ni brand yanje bakiriko barakoresha hama kibabaje kandi kigeretse cyane gusumba nuko bariko bayishira ko ibitera soni bariko barashira ko amafoto y'abakobwa bambaye ubusa bariko barashira ko ama video ateye isoni rero bikaca vyitirirwa nde bikaca vyitirirwa sisi wari je ndiko ndabikora oro nabantu bantwaye page no kuvuga rero niyo mpamvu ndanagushime cyane kuba mwampaye kano kajyo nari kubivugira kuri page yanje mugabo navuze ati bo reka mbanze mpagarike platform zanje nzobivugira ku bindi binyamakuru kugira ngo bamenye kugira kwa wanashaka binagire na power cyane iriya page yitwa Sanistars TV kuri Facebook ntabwo ikiri yacu ntitukiyikontrola ivyo mubona byose biriko birajako ntabwo bikiri vyacu sitwe tubishirako ni nayo mpamvu nashaka mbonereho kumenyesha abantu bose bazi ko bari baradufollowinze vyoba vyiza kuko twarahamagaye abahinga bahagije ko biramaze igihe Herve twarabanje kubinuma twibaza yuko tuzokora ibishoboka byose turabe ko page dusubira kandi tuyirekipere ariko ntibigishoboka ntibikunda iriya page rero abantu badufollowinze bazi ko bariko baradufollowinga nyene Sanistars TV baragira unfollow bari désabonner baze bidésabonner hama bagire like canke
follow ku yindi page ari yindi page twatanguye gukiritiva kuri Facebook yitwa Hit Nation 257 niyo turiko turakorera ko nitwari kuzana kandi Sanistars TV kuko bari kuguma bayikonfonda nayo iracari ko ibikorwa byacu twakoze byinshi iracari ko amarogo yacu uyigiye kuyivisita urasanga ko nimero yanje urasanga ko Gmail yanje no kuvuga nta kintu na kimwe bahinduye uretse kutwaka ububasha bwo kwikontrola gusa hama bagashira ko ivyo bintu mwumvise bitabereye bashiraka ni ikintu kibabaje cyane kubona utakaje abantu nkabo ni n'ikizere kandi kuba caramaze bimaze n'umwanya muremure vraiment kuba bakurikirana hari ikintu bavuga ati wa muntu kweri aradukoshonye byafashe umwanya muremure kuko ikintu cyose kibaye umuntu acha yiga donc umutego wamaze kubona ko waguye mu mutego ugwana no kuntu horabaye ko akagozi kamwe cyakari yawo gaca kugira ngo wivane mu mutego ariko byarase kabisa ariko ducire ku mayange byagenze gute kugira ngo iyo ntuze igende hari cyo ubizi ko page kugira igende vraiment page kugira igende sinovuga ngo ntavyo nzi page kugira igende vraiment ndabizi ni contact y'umuntu na Rose aranyandikira turavugana turadiskita arambwira ko page bayivizise babona ni page iri active ni page iri kirakora cyane yifuza yuko twokorana ku buryo bwo kwamamaza entreprise yabo urumva yego hama bagakorana iyo page gutyo bakatwishura so kubera ko twama turiko turakora barazi ko ivyo twama turiko turakora byose ata amafaranga tuba tubironkamo ariko rero umuntu aje akavuga ko akeneye kuguha amafaranga uravyumva gusa akavura rero akavura kabaye kenshi bro karabaye kenshi ariko nimigisha kariko kirabira hirya antuka igihe cyose akavura kabuze dufatanije amasengesho na Sanistars TV ngira ngo kazobone birakuna ariko Sanistars ni kirwanyu kabisa na ni Hit Nation ubu kumbure twe turacafise platform TV yacu iracitwa Sanistars TV kuri YouTube kuri Instagram kuri TikTok n'izindi platform zose amarezo sose yakora ngaha mu gihugu cacu nuko iracari Sanistars TV uretse kuri Facebook ibikorwa byacu tuzora tubicisha ku yindi page yitwa Hit Nation TV Hit Nation 257 Hit aracarimwo bya bintu byacu ni Hitman si Hit promoter nibaze ko mutazoyoba cyane kumbure ya hanyuma rero uduze kwijambo aho warugeze uti uwo nakubwiye so uwo muntu rero twara diskise ko musasanga yampiyeje kidogo page arayitwara tu nta kindi hama page tu iragenda birababaje kabisa birababaje nyine mu gihe cyose tuba tubabaye ifoke twiyakira ugasanga nyine dufise umunezero nk'ubona afise ubutumwa kuba followers ba Sanistars TV nuko bo biheba bakagenda wanashima na page bagafuta abantu badukurikiye kuri Facebook Josurin pana YouTube pana Instagram canke izindi mbuga abantu badukurikiye kuri page yacu ya Facebook yitwa Sanistars TV kandi barabikoze nibaza yuko page bayitwaye nimba warabifollowinze warabikurikiranye yari ifise abantu ibihumbi 200 mugabe igihumbi cyose kiramaze kuvako cyumvikana ko bari nibaza yuko abarundi turakunda karanga kacu turakunda ibintu byacu turanka ibintu bititura ibintu bariko barashirako biratitura imico n'akaranga vy'igihugu ari nayo mpamvu mboneyo no gusaba imbabazi abantu ndetse n'igihugu kubera ko izina rya Sanistars TV riko riraca ko ibintu bitari vyiza ko kwisura yacu kwisura y'igihugu cacu c'u Burundi aho ca ndabisabira imbabazi kuko iriya ni creation yanje ririya zina nije narizanye rero kuba biriko biracako bijya bintu biriko biracako nivyo bibabaje kubisanzwe sinto gutwara page nakubwiye vyari bisanzwe iyo batwara page bakayihindura izina bagashira ko ivyo bashaka byose twukubatse yindi kuko amaboko yayubatse aracahari nakubwiye wanashaka yari yibod yari yicuma twokubatse yindi niyo twatanguye irevoriwa neza so rero abariko barabona bijya bintu biriko biracako ntabwo ari twe turiko turabicisha ahubwo twagomba dusabe hamwe
nk'inyuma y'indwi nosanga isigaranye ubusa bw'ababone kiri kuri 0 vyoshimisha cyane. Mwimuke muve kuri Sanistars TV kuri Facebook, muje kuri Hit Nation 257 niyo turiko turakoresha ubu ngubu. Hanyuma iyo Hit Nation 257 isigura iki majambo yose, hanyuma igiye gukora gute? Ibikorwa ni vya bindi. Reka mpere ku bikorwa. Mbere yuko ndayisigura reka mpere ku bikorwa. Ibikorwa ni vya bindi byo twiyemeje muri Sanistars TV murabizi. Iracyari Sanistars TV nabibabwiye ariko pana kuri Facebook. Kuyane ma platform yose ni brand twubatse umwanya muremure cyane, murazi ko twakoze ibitari bike Elvis kugira ngo ijambo Sanistars riwiki abantu bose bararizi. Nibaze ko tuvuze Sanistars utaza gusanga ari rya mbere wumvise iryo jambo. Twarakoze ibitari bike, turatanga ama award personnel. Hajya uri kuratanga award ku gatwe kiwawe, ndavyibuka kabisa uba wakoresheje inguvu zitari. Hari n'iyindi twagiye gutangira hariya mwantwaye muri Karusi Ibuhiga. Ziriya ntabwo zari award. Nizari award zarinde, ariko yari so forme y'ivyo twari ko turondera ugwaruka ufise impano. Kunyegerera impano z'ugwaruka. So ni ibikorwa rero byacari bya bindi nyene kugira ngo ugwaruka twizamure bivuye mu mpano zacu mva bwenge, tugakoresha n'inguvu Imana yaba yaraduhaye. Ibikorwa biracari byo nyene no kuvuga no gupromotinga impano z'abantu z'ugwaruka muri rusange rw'u Burundi. Hama hit benshi bakunda kwibaza ngo ni cyakindi kiba caramamaye cyane. Ariko hit ni indome zitatu zitangura izina ryanje. Ni Hitimana. Ni ziriya ndome zitatu zitangura izina ryanje, ariko tuba tuzifatira ko kuko ntituzi cyatumye abavyeyi batwitira ico kintu kiba tukaca rero tugifatira ko rero tukaca nuko dushitse kuri Nation. Nza kuvano na Jovs tugeze kuri Nation. Warukumbuye akavura. Tugeze kuri Nation naco Nation nibaza kucumva ariko n'icyongereza urumva ijya hit wambwiye yuko atari kujya ndayumva. Ndetse rero niyo Nation nuko nyene yumva +257. Ama iyo ni code ni code y'igihugu cacu. Nibaza yuko tuvuze 257 nuko ivuga uri muri Amerika bazokumva ko uri Murundi kabisa, bazobona idarapo y'igihugu cacu. Nuko reka rero twitege ibikogwa ni vya bindi nyene. Nigiki wobwira abakurikira Sanistars n'abagiye gukurikira Hit Nation n'abakunzi ba GITEGA-Ent TV? So okuru no mwanya nobwira abariko baradukurikira kuri GITEGA-Ent TV, abariko baradukurikirana kuri nombonesha kure yanyu, nago banabamenyeshe ko muri no mwanya ntiko turakora cyane, tuko turasaragoringa n'ibindi bintu byo kubaka iki kintu cyitwa Sanistars TV kize gifise indi sura. Niyo mpamvu rero nta bikorwa byinshi muri no minsi turiko turakora. Twaraciriwemwo n'aka kantu ko kudutwara page mu baca tubona ko hari ibindi bintu tutarubaka kugira ngo tubaye ibintu vy'akanovera. Niyo mpamvu rero mugiye kuronka ibikorwa biri minime, ariko nitwagaruka neza kandi tuzosubira kandi tubibabwira. Tubashimira, murakoze. Ariko nimufise akari ku mutima wogenda ukavuze umwanya nigwa akari ku mutima. Akari ku mutima ka mbere sinoreka gushimira Imana iduhaye akavura kabisa. Tuko dukora ikiganiro mu kavura, mwarabwiye Elvis iti kiganiro reka tuje basi akote mugabo je tugikore nze kumva uruherezi basi. Hama muri GITEGA-Ent TV ni heza cyane, bafite studio nziza, nubwo nasabye ko twoja akote kugira twumve ko kavura duheme muka Imana iduhereze. Bafite na equipe imeze neza, nubwo bayishize inyuma ya kamera yose, arabigeme basa neza cyane, gusa batinye imbeho kabisa. Irahari uno mwigeme kumbeho nawo cyo bambaye urukoti, yambaye igikoti kinini ya cyane kuntu gikinga imbeho. Uwo mutipe nawe je mu rumengo yasuhereje ko
Bo bimeze gute? Hama yego murakoze cyane isigaye ni fresh nuko sisi hiti uhezagirwe kandi vraiment courage nibaze yuko aba followers ba Sanistars TV bagiye kumva kamo kiwawe bakore nk'ivyo bakoze kuko nabo uhera kuri wewe ndazi yuko wagize nkibibona naciye ntera ngira ko n'abandi bose kabisa mwideza abone kuri Sanistars TV mpamagara n'abagenzi ndababaza bati man erega wa mutipe ni arasaze wa mutipe arasaze kabisa wa mutipe yahinduye ubwene gihugu nuko rero so ndashimira cyane abambaye hafi sino genda ntabivuze hari abantu benshi bambaye hafi ababibonye barantelefona baravuga ati kameme si wowe turabizi ibi bintu nibiki bandemesheje barahari exactement Mr Chombos yahoze atwara Amicale de Musiciens ubu mengo ni cege nivyo ya urumva aracana yitwara yego akibibona yarampamagaye ati bro bimeze gute abera ati man page sinki controller barayitwaye ariko nta kundi nibaze ko abayitwaye nabo bazobona kino kiganiro nimbara barundi bose nibaza ko umurundi w'umutima kuko wajya bagukurikirana kuri Facebook n'amashene yawe yose barakurikirana izina ni ryarindi nyine nimba bariko baranyumva nibareke kuntesha agaciro nibahindura izina narabubakiye brand nibahindura izina batayihinduye naho abantu bose bari desabona kabisa gute nk'ubu uye yo kumva kamo kiwawe agacavuga ati ndagusubije ivyaho ayinsubije nobanza nkagenda nkayironga kuko barayicafuje nkayimesa fresh muri omo hanyuma ukabandanya ibikorwa hama nkagaruka nkababwira ati page bayinsubije mugabo nayimesha ubucafu bwose bwari buri ko nabukuyeko nibaza ko itogaruka icitwa Sanistars TV kandi ego nibaza ko no hindura ibindi bintu paske baramaze konona iryo zina nibaza yuko nivyaba na ngombwa tuzora bukundi kontu tubigenza tukanayihindura no kuri YouTube kuko umuntu agiye kuri Facebook akabona biriko bijya kaja no kuri YouTube akavuga ati ni vya bindi nyene niyo mpamvu birababaje bro birababaje pole sana sisi ariko nibaze yuko bizogenda neza kandi cyane tugushimire cyane karibu kandi gutanga ubutumwa kuba asante sana kubakunzi bawe n'abakunzi bibikorwa byiwawe n'abakunzi b'ibinyamakuru byawe thank you nibaze ko ubutaha uzogaruka nimwanyizera kandi mugasubira mukampamagara urakoze cyane reka ndagushimire cyane wewe wamaze kugira subscribe kuri GITEGA-Ent TV ndakubwira ati ubandanye kurikirana ibiganiro byacu ariko kandi ukaba wari umufollowers kuri Sanistars TV ubutumwa wabwumvise reka ndagushimire cyane ndakubwira ati ibiganiro nk'ibi naho ubutaha